twibarabara hariya hose n'abamukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Tugiye gusoma amajambo y'Imana twongera kuyo tumaze kumva menshi y'igiciro kinini. Tushimiye Imana kubera yuko isubiye kubonanya twebwe twese turi hano. Ndazi yuko hari ibintu Imana imaze kuduha tuzohora twibukanirako, kuko Imana imaze kutugaburira, Imana imaze kudukomeza, Imana itwibukije ko turi hafi gutaha, n'ibindi byinshi n'ibindi bisigaye inyuma. Twongere ko mu gitabo c'Imana hano ca Yobu, muri iki gice ca Yobu igihimba c'umunani n'umurongo wa 5 turagiye gusoma amajambo y'Imana. Kuri uyu mwanya turose dushimiye Imana cane kandi tunezerejwe n'ivyo turiko turumva, n'ingene Imana yaguye igikorwa cayo ikagikuza. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nimba mwamaze kuhabona mu gitabo ca Yobu muri iki gice c'umunani n'umurongo wa 5 mwahabonye n'amajambo y'Imana twongerako kuyo mwamaze kumva. Muri wese yumva ijambo Imana itumye muri aka kanya nako havuga ngo ariko weho niwarondera Imana umwete ukinginga ishobora vyose, niwatungana ukagororoka, nukuri ntiyobura kwikangurira kugutabara no gutuma ikibanza c'ubugororotsi bwawe kiroranirwa. Kandi nayo itangura ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo yawe wo kunguka cane. Yesu nahabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana ngira ngo ni mu ntango, twovuga ngo mu ntango z'uyu mwaka Imana itugiriye umunsi mukuru, umunsi mukuru w'ugwaruka w'agakura. Umuntu akirima amavuta y'Imana adakwiye kwibagira. Imana iduhaye ibindi bihe byo kongera guhembuka. Hano umusavyi w'Imana Yobu yari mu bibazo, mu bigeragezo, hanyuma inshuti ziwe, abantu bawe bari basobamike, baramubarira ati mbega wabaye ute Yobu? Ivyo gani biki? Nubona ko wacumuye? Arabura gifasha gitabara, ariko ijambo ry'Imana rica riramanuka. Haleluya! Rivuga ngo niwarondera Imana umwete. Ryo ryame ukinginga ishobora vyose. Iryo rigira kabiri. Irigira gatatu rivuga ngo Imana ntiyobora kwikangurira kugutabara nawe, ngo naho itangura ryawe ryari rito, Imana igufitiye ivyiyumviro vyiza vy'amahoro, ngo naho itangura ryawe ryari rito, amaherezo yawe uzohinduka umuntu w'igiciro ahambaye. Yesu nashimwe. N'iri jambo mu gwaruka wacu wo mw'ishengero ntiyabutse
ibibazo. Ndazi yuko mu rwaruka tubura ibibazo. Umuntu wese yaririmbye, uwundi yanezerewe, ariko umuntu wese arafise ibibazo agendana. Mbere ibibazo bikomeye nk'amageragezwa, umenga umuntu ageze ku mutembo. Mugabo ngiri ijambo uwo batumye kuri uyu mugoroba kuri igenekerezo rya 9 ngo niwaronderana Imana umwete. Muntu uri hano uyu munsi Imana igomba gusubira kugira umwete mu kuyirondera. Ibibazo ntibizohera, ibigaragazo ntibizohera, ibikugora ntibizohera. Ubuto bwawe Imana irabuzi, ubupfubyi bwawe Imana irabuzi, ubukene uri Imana irabuzi, ukuri kose Imana irakuzi. Ariko ijambo ry'Imana niri niwaronderana Imana umwete, niwaronderana Imana umwete. Iyo Mana n'igitangaza, niwaronderana Imana umwete ukigira igishobora byose, ugasuruka ibihe byo kuyinginga, wabirondeye n'umutima wawe wose muri ibi bihe byo kujya hirya no hino, muri ibi bihe isi ibuzuragamo. Abantu benshi bakubita hirya no hino barondera kumererwa neza. N'iri jambo dufise kuri uyu munsi ryongeye kuri aya majambo rivuga ngo niwaronderana Imana umwete ugatungana ukagororoka, ukarondera Imana umwete, ukayirondera umwete, ukongera ukayinginga, ukongera ukagororoka, ugatungana. Handitswe ngo nukuri. Haleluya, nukuri ntizobura kwikangura kudutabara twese. Imana ihamujumwe, irazi kubigenza, irabifise. Ntizobure ngo nukuri. Si nivyo gusa, nawe itangura ryawe ryari ritoya ukaba umuntu w'inkengerwa. Mu nkengerwa haravamo abahizi. Imana iduhindura abahizi rwaruka. Mu gihe cyacu Imana idutora abahizi badatinya urugamba. Wabo bahizi rero karifikasiyo zabo bafise kuronderana Imana umwete, bagahereshanya kuyinginga, bagatungana, bakagororoka. Ni bene abo Imana iturarondera rero, ni bene abo. None imisore ntamwe Imana yindi abahizi. N'abandi Imana yindi abahizi barondera Imana umwete. Imana ibahindura gitabara, baraseruka mu gihe kidasanzwe, bitwa abadasanzwe nk'uko yakorana yaririmba.
uwa mbere ni Dawidi. Murandike ubwoko bw'Abisirayeli hafi igitero kirongowe n'umuntu akomeye w'ikigatanya, igihangange cyitwa Goliyati. Ingabo z'Abisirayeli nazo zitonda urugamba ngo zihangane na Goliyati. Mugabo babonye kirasokorotse, gitangura gucokora Imana n'ubwoko bw'Imana. Abisirayeli bose ba Eliyabu, Bashama, abantu b'intundwakazi, abantu batoranijwe bize igisirikare, imitima ibavamo, baravuga none tugire iki? Tugire iki? Ubwo ufata umwanya w'Abisirayeli n'abageni ahera mu nshinzi, ariko Imana yari ifise umuhigo wo mw'ibanga, Yesu ahabwa icyubahiro. Yitwa umusore yitwa Dawidi. Imana iramuhagurutsa araza n'ubugemuye. Se wiwe Isaya aramutuma ngo bagemurire abakuru bawe bari ku rugamba, ntituzi ko byagenze, uzogaruka utubarire. Ati kandi urasugaruka uragira intama, igikorwa cyawe ni intama. Bazabona Dawidi gahava karatuturitse kagenda kurunguruka ivy'urugamba. Bakuru babo ati Dawidi, mbega wowe bwa butama bwa so wabushitse he? Subira inyuma. Aha n'abahinzi we n'urimo. Dawidi atarabwira none kwari ukuraba, hari uwo kuza kuraba. Nibaza ko bamuciye umugani ntarabona iseri yaha, twebwe na twebwe biratunaniye. Habuze inzira nini, wewe uja guhagarara, kirongera kirasokoroka cya kigatana Goliyati, kirivuga kirabatera ubwoba. Dawidi atarumvira ibitutsi ingabo ubwoko bw'Imana, ingabo z'Abisirayeli zibindikira ibitugu imbere y'abanzi. araseruka ibwami bari umwami tijeyewete uwo mufilisitiya w'intakebwa ubacokora izina ry'uhoraho ndakubariye ndakubesha numva bimbabaza birangiye jewe ndagiye kumugwanya yo abitegereza Sawuli iti yo peti wewe ati jewe nagize experience ndende ndagiye narabanye n'imidubu narabanye n'inyamaswa ndabana n'intsisi ivyo bikoko n'amabingira benje gufata umwagazi w'intama naragifata nkagisimbirako nkagitanga ngakiwaka n'uwo mufilisitiya w'indakebwa nomugira nka kimwe muri ivyo witwaje iki ati jewe yo ndazirukiye abami nanje ndagira inama niyayininduka ndikambwa Goliyati ati none urafise ibigwanisho jewe bime wewe navyo umwami tijeda bifise hamwe ibigwanisho vyiwe Dawidi arabikiriza ati wapi
bigwa pisana vapa biranebeye ibi biranebeye ibi namenyereje ikintu mfise ndafise umwami wanje inkota turarifise ijambo ry'Imana niryo ndafise umwami abo tulingana sana n'abarasi ariko bafise ububasha natwe dufise ububasha buturutse mw'ijuru duhagarare inkota turi nayo ati niryo tego ndagiye Sawuli tegenda uhora guheza agira tegana ko bijyo nyine kundungika haleluya ndagiye gutuza izina ry'uhoraho ry'icokoma mbega rwaruka bacu mwarize muraboneka ko mwize murabanyabwenge mwarakiriye Yesu none hari uwo bagicokora igikorwa c'Imana muriho sa niho muri mufise iki mbega mufise iki ukwizera kwacu ukwizera n'ikigwanisho gikomeye Dawidi nico yitwaje kirasubira kirarondoma kiramutuka ati mbega mwanteze aho mwazana gakoreje bayakabwa Dawidi tijomba ndakugature mw'izina ry'uhoraho y'umacokoye akakubita ibihe bya mbere kiragarabagira nagace kigwa hasi kigarana atariruka afata inkota ayivura muri yasa atwara wa mutwe imbere y'ingabo z'Abisirayeli abantu bose baritegereza batera babona Yaseni Imana y'abizera Imana ya Dawidi niyubahwe idukuyemo agakenge ndavuga kabiri uwundi muhizi kandi mfise ukwizera ko muri iri shengero hatobura abahizi muri aba bakozi ntibobura n'abahizi yego hanaje n'iyitawe yego mu gihe canje umuntu wese mu gihe ciwe ego niko biri kandi dusome hari uwundi yitwa Yosefu umusore yitwa nde namupenda sana Yosefu Yosefu kugira ngo Imana igushikane ku ntambuko nyiyi ubanza kugezwa kandi ugacumukura Yosefu ageze barahagurutse akiri umwana ari kumwe n'abakuru be hari ingabire yari afise bamwita nde Karosi iramukwegera yemwe izo ngabire zigomba kwegera bamwe bamwe mereko mutazitwaye neza mugabo baramuziritsa ati namba arota inzozi araruka ati jewe nabonye imiganda 11 yose yunamira baramwitegereza bakuru betera ubusigo
ubu ni babonye aho ni wewe ni wowe twese abana bene Yakobo aha ni wewe uzotuganza ubutunye niko narose n'inzozi birakura nabo tebaga none sanga yabonye bikama ingane yo bigana cyo n'umwemuka yereka vyo mugabo ntaco tuzobimenya bamubwira inama mbi akabagira ngo rero bimeze neza nawe n'uyu mwana yakurikirana n'uwitwa Benjamin barabaherereza erega baramuhindukiza baramujyana mugabo ivyo bintu yarotaga n'Imana yabimwereka akabihabwa mu nzozi agacavuga yagaze mu myaka hari ibyo yahora hari ibintu Imana itwereke ukavuga iyi teresiyo ibintu bivuga mana urazobicisha ahandi mayunereka ariko sitavuga hariya urabona uko bimeze igihe kigeze rero baramufata uwo musore kandi abantu 11 baguhotoye baraguhotora mugabo nagira mbanza vuge bamaze kumuhotora hano n'ibindi yakoze mugabo ntiyapfa nawe kamagira banamurungikanye bakurube nabo bafise inzigo yaba bene data ntihagire umuntu agenda n'inzigo yakazikira yomutuma acumura akica ibyo yari gukiza nimwice nimugirisha bagenzi banyu mureke izovyimenyera simwe moyitanga hanyuma rero baramufata ati tumwice mugabo rero ibintu yabatera ntitwice amaraso y'uyodumya yenda nimuze tumugurishe aba bantu baba barondera bata nawe agende kubumuca Imana ishinzira n'umugaragu hatagira inzira n'ihica inzira muvuga ngo amina ndiye abagipfuye baca baramugura abo mugurano baca baramutwara batanga uburyo baca barondera impuzu usigaye bazitendagaje mu maraso baca babarira se uti wawundi kera yariye none rero duhuze yambaye igikoko caramuriye Yosefu akariko ndazapfaye Mana yanje iyo ntamenya abasha none niwe wenyine ati niwe abagirende barabahungu biwe aranuma kandi igihe cy'Imana kigeze iramubika Imana yagize gute yari yariye muri Egiputa kandi mu gihugu itoshe baramuraba bati wewe uvuye kuja gukora ku mukuru w'ingabo chef d'état-major général genda ukorere y'umuca twatanze amayera yacu aramutwara muwo mugabo wa Yosefu wo musore arumuhizi ingabire y'irashishikara izindi zirongerekana ashyize kwa Potifari ereka ntabwo haba kure Imana ntigukureyo kandi ntabwo haba kure Imana ntiyagushikane iramushikana mugabo asanga abadayimoni baho nabo
abadayimoni baho hantu hakuru erega bariho. Asanga abadayimoni yiganje ku muntu yitwa muka Potifari Nyakubahwa. Aha yaba yamumva yantambika mugabo atangura kumwifuza amuryosha amubamo amukoresha ibyaha. Mugabo Yosefu jewe ndi umuheburayo. Mbega uri wamushinga ntabwo jewe ndi umukristo muravyibuka. Ndi umuheburayo kandi ndatabuka ndamubaha nawe umukenyezi wiwe. Imana niyo kumva nakoze ikintu nk'icyo aca aramwisandagazeho ngo aramucakira. Abagize sekirite baca babona ngo ariko arakirana n'umuntu akomeye, baca baramucakira ndagusamba. Aca biruka no mwibohero twiri batererayo aribagirwa. Wa muntu w'inkengerwa none kubihengerwa kurongerekanye agizeni atera mwibohero aribagirwa. No mwibohero nabire zirakora. Pawulo na Sila mwibohero bakoze iki? Mwijoro bakoze iki? Bararirimba. Ikindi bakoze barasenga. Imana ikorana nabo. Umurinzi w'imbohe arakizwa kandi Imana imuha marayika aramwugururira. Kuko iyo umuntu yubashye Imana irondera mu mwete akayinginga agatungana akagororoka, twavuze ngo niyo bakwikangura kumugorera iki? Kumutabara. Hanyuma rero mugabo umuntu wese azotabarwa hageze. Ndubone jewe mperuka gutabarwa n'Imana irangirira neza ngo wamubwira ngo nawe ucaye gutabara. Yega naje nivyabaye ubonye nabanje ndacuramuka ndagira amakirimita ngarukira kure, Imana irandamira. Haleluya. Isaha yawe niyagera uzotabarwa kandi mu gutabarwa nawe uzorinda kubaza ayibere nziza uzotabarwa. Erega mbega Imana yaciye mwiboro hari ubugari ndiburahica ndibura ukwigenza. Uyu mwami w'Egiputa warota inzozi. Inzozi zimubana gahambaye zinanira abapfumu, zinanira abanyabwenge n'abandi bose bahagaze ku nkombe y'uruzi. Abyuka umutima wacitse arota gute? Wowe warose iki? Wewe warose iki? Kandi yarose imigowe wo muntu yarose ngo abone intambwe z'inyambo zibyibushe zisa neza zitambuka neza. Bigana izo ntambwe nziza zibyibushe indwi ngo atabona n'izindi nka ngo z'umwavu zinyandutse. Bona abagari zinanutse nkazo kugeza aho avuga ngo z'umwavu ziteye isoni ngo ziraza zirazimira. Bona abageni ntizigeze zihemuka. Tuvuge imwe yabizi yindi miriyeni mugabo zigumana inzara zigumana kuburaho atavuka umutima watunduye. Hanzini abantu
isuka were umwami tikarabaye ataba ngo jewe ndabonye bari hari abagomba mbonye mpamagarira abapfumu muhamagarira abarozi muhamagarira ababyeyi baze bansobanurire ukwize zisobanura yo ntitushobora ugeze ku kibazo kidasanzwe twebwe nabyo dushoboye ngo hari umuntu yigeze gupfunganwa na wa muhizi yitwa Yosefu ntacarabarata nyakubahwa nini ngo urazirikana aho twari twakosheje urumvigere yabaye impamvu hanyuma ukamushyira mu munyororo tukarabwa n'abashibani bo mu rugo tugapfungirwa mu rugo. Hariho umuntu jewe nabonye Imana igomba gutabara iguha imishinga ntayo byiza. Haleluya. Ndabifurije kugira imishinga ntayo byiza, haba muri quartier, haba mu kazi kawe, haba mu ishuri, haba aho ubaye naho ukena ugire mutima nyasha ijuru ritembere rirushire intahe izopfa ikabura gutabara. Ati uwo muntu twari kumwe yari afise ubwenge, yarabona ibyo yeretswe akarotora inzozi. Twararose inzozi turi kumwe n'umuketi, uko twarakazirose umwe yamurotorera ate uwo muntu nakimusoba gasobanutse kibisobanuye wacarondera rero abantu ega kuva mu munyororo ntihari bwagere abandi bari bapfuye mugabe isaha iganigeze irikangurira gutabara ica rero te wa muntu abaza gushinga intahe ati none rero ndatumye abantu ndi umwami mugende murondere Yosefu uti isaha yawe irageze reba ikibwana. Baraza baramubara reba ikibwana. Nayo ibishatsi bya Yosefu zari byamaze kumera nk'ubusaka, ntiyasokoza, ntiwari umwanya wo gusokoza ntoya mugabe cyane muri we cyane kimeze neza, ariko iby'inyuma zavyononekana mugabo bamara reba ikibwana ngo batoragenda baramumwa. Sinzi ko bamusheje kumwe bamubuye kumbana n'imusha wose ngahetse agaseruka agahindura n'impuzu ati ni wowe Yosefu ati ni jewe. None urashobora kunsobanurira inzozi ati si jewe ndabikora. Woraho Imana yo mw'ijuru iri bukubwira iby'amahoro Yesu ahabwa icyubahiro ikiramukoresha. Ati yewe hagiye kuba imyaka y'inzara imyaka y'uburumbuke muri iki gihugu cawe nyene ngo iyo myaka y'uburumbuke izokurikirwa n'iyindi myaka y'ikigoyi, kandi abantu bazogira amagorwa menshi. Ati none harageze kugira icyo ukora. Aca amubwira inama, kandi Yosefu nta mashuri tubona yize mugabo ugiye kuraba amubwira inama nziza aramubatabara ati ndakubwira
abantu bimurire hamwe ega n'ubu byasubiye kuza jewe n'ubu ndazi ko bariko barigurira hamwe biriko biraza n'ibigori n'umuceri bazimbura gutyo ibintu byose bingurire hamwe kugira ngo barwanye ico batera bibarinde gusesagura ati none urondera umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga abimurisha mu gisagara cose habaye igigega Yosefu umwami atera ati ico sikigori agaca akora vyavegera vyiwe vyose ati inama ndisanzwe irihuta hari inama yihuta mwese hagiye kuba ikigori ico kigori kizobana gikurikire imyaka ndwi yo kurumbuka none rero kugira ngo haboneke abantu mbaga badufane tuganza nimutora umuntu w'umwizigirwa azogira gestion w'uyo mwimbu w'imyaka ndwi Imana iduhaye erega Imana nacu izokora itabaje kwigira akabanga bayivugisha izobanza kuvugisha abantu bayo twitegure kandi niko kuko nyene gatoya rero umwami agaca avuga ati nivyo bakitegereza umuntu w'umuhanga w'umwizigirwa bakarabana uwo muntu akabura mugabo umwami agaca ababwira ati jewe nta wundi atarura yabivuze nyene ubu Imana ibicishijemo ngo twemerane na mwebwe tumuhe uburenganzira mu gihugu cose Imana igira imwihindurira amateka rero abantu babiraha ahindurirwe mbere habe n'umukogote wawe ugendera mu byo umwami kugira ngo azogendagende muri ivyo bisagara vyose yimurishe uyu muntu yitwa Yosefu bose bati iyo nama n'Imana turayemeye nta wundi ariho n'uwo nyene Imana bicishijemo haleluya Imana inafise ingene zo gutabara Imana inafise ingene zo gutabara kukibaza ugumutungane wingirire ishobora vyose ugira umwete ukugoroka kwawe mu minsi isigaye ntuzobona kuroranirwa abantu erega hanoranirwa nayo isokera Yosefu atashira hejuru mu gihugu atavukiyemo mbega ishari yari ryagenda abanyegiputa yera barabireka Imana ivuze ntawe utavugishwa ibintu byose aca birahagarara atatanga igikorwa co kwimbura rero yawe ikigoyi naco kica kirajabukirana gitera Ikanani ni naho ni wabo wa Yosefu akabona bakuru be n'abana musuma babandi bamugurisha Imana yamuteguye arabamenya ntibamumenya abaha ibikogo mwebute ati nunega baje ko mugira mutaye mujanye ivyo erega ntibizobamara ikigoyi teka da tuzogaruka aho umusaza atoye ubuhinga yita urugamba muzogaruka rero tumve rero murazoza naso none so nawe Imana asigarane umumenye ati turamufise hariho murumuna wacu yitwa Benjamin
atekana Benjame murazomuzana ati niyo muduha ntamuduha ati kuko mukuru wa Benjame yaragiye mazima yongo ntabwo yaroye baravuga batewe ya hari umuntu yamutumye ngo tuzokujana ntibari bwabumenye arababona ati jewe ntaho nk'iby'abana genda muzore muzikorera mu minsi nicyo cyatumye ndabavyara ateka yatwe yanije kandi na Benjame turamutwara teho uwa mbere ntiyagiye ari umwandereza arabwira ikibazo uri hadi icyaha kitatu kizokwama kivyuka icyaha gitatu bari kwibarabara kizokwama hirana n'amaraso ya Yesu Kristo ndagitwikiye ati rero genda barahendahenda baragenda ati garuka gatoya baragaruka ati rero yegenda mu mubari kugira ngo baze mumubwire jewe ni Yosefu bwa mbere umwe mwagurisha n'abanyegiputa Imana yagita umugaba w'ubwoko bw'Abisirayeli nije ngaba nkabanza none genda mubare data ataratasiga y'ikigoyi ati niwopfa nabi niwopfutana n'abana bawe ni mu nzino zobagosheni haleluya abaye rero ikiraro baca baragenda baramuhagurutsa yega ni Yosefu yego aramutumyeko aca arahaguruka aragenda Yosefu nawe agumana na Benjame bashitse arabaramutsa bakaza aranezerwa abatera abantu bako tubanza kuramukanya akabanza kuramukanya na Benjame abantu bakurikirana barakunda we n'umbi agira bake ariko aramurirako atuye n'umunanje abandi bose arabagumbira mugabo nawe yaririye ko nta murumuna we Benjame muvuge muti amen nta murumuna we Benjame arasohoka ngwiyo aramarira amaze gukoroka abantu bose bacaraniye baraho muri uwo mwanya induru icishikira Farawo arabaduka aja kuraba ivyo bindi Yosefu acaragenda atamosoza gikoroka aterega ni data n'abamunanje na Benjame baje nubereka aho baba haleluya umwe yotugeragere yoturokora n'ubu twarohowe n'umugabo yitwa Yesu Kristo n'umugabo Yesu Kristo yaraturokoye atwicarika ahantu ati none yewe Yosefu ahamagara nduze ese ndahejeje aturabizi ati hamagara aramwitegereza ati mbega harategere yororekaye n'ikigoyi ati yewe tisa aho umaze imyaka ingahe ati aho umaze imyaka ingahe ko mbona bafutana ati maze imyaka 100 kandi iyo myaka yabaye mibi kuri jewe mu kuyerera kwanje sinana yongiriye ubuntu nkaza kuruhukira i Gosheni haleluya ndagomba rero muri kano
kanya niwatungana oya niwagira umwete ukirinda ishobora byose uracumbiza igihe kabiri icya gatatu ugatungana ukagororoka ikiringo cyawe gisigaye kizoruta icya mbere kuba cyiza nayo magambo y'Imana bayumvise mwese Imana ibahezagira ibyo byose sokre irihe Imana irihe niwa umwete niwa umwete ukirinda ishobora byose ukayirinda ukayicakira ukora amashyira yo gutungana ukagororoka n'itangwa ryawe ryari rito izopfa itangura kutukukura izogutabara niba ugomba kw'Imana uyu munsi yokongera umwete va hasi wironderana umwete kugira ngo ibyawe bigende neza ubuto bwawe usubire buvugurure usubire ku muntu w'ikimazi uzogira ikimazi. Hari abantu benshi biteze gutabarwa nawe yese wongera intango kugashikamo ceno gusengera ndagukozeko gira umwete wo kuza Pastor Gerard, je te demande que nous faisons. Turagushimiye cyane nyiribanga kuri ribanga wishuriye urwaruka niwaronderana Imana neza ntubifate ivyayo ntubifate ibisaza niwaronderana Imana neza ukirinda ishobora byose ukirinda idashobora kunanirwa ukirinda itananirwa ukirinda idakanirwa niwatungana ukagororoka nukuri amen nukuri amen nukuri w'ijuru nukuri kuvuye mu kanwa k'Imana nukuri Imana sigikaniro niyobora kwikangurira kugutabara
Imana yacu, Imana igororotse, ukuronderanya umwete nawe uramwiyereka, uramutabara mu bihe by'ikibibazo, uramutabara no mu bihe by'amahuye n'icyo uramutabara, ugasiruka gusohoka amavuta ya mwemu agasubira agatotahara. None rero mwami, abana bawe barahagurutse, bamaze gutunganya ubugingo, barakeneye amavuta, barakeneye gusubira gusigwa amavuta ya kwera, kuko mwami nibo bashobora bonyene, nibo bashobora kubonera bagaragara, nibo bashobora kwihanganira ya magerageza bagaragara, nibo bashobora kurwanya urugamba. Ariko mwami, bari kumwe na mwebwe barongora bazonesha, mwebwe barongora bazogororoka, barongorwa na mwebwe bazogororera mwebwe mu izina rya Yesu. Muri za ntege bazoronka inkomezi, turabasaniye mwami ubabatirize no muri mpemu yera mu izina rya Yesu. Warasezeranye yuko mu minsi y'iherezo abigeme, imisore n'inkumi bazovugishwa nawe mu izina rya Yesu. Uzobasura ku mpemu yera, mpemu yera azobazako. None mwami ngaha baruguriye ubugingo, umwana wawe aruguriye ubugingo bwiwe, aragomba kugenderwa nawe muri uyu mwanya. Mpemu yera genda usuka amavuta, urobanura abana bawe, ubagirire neza, bamwe banesha, bagenda n'ubugingo bunesha mu izina rya Yesu. No muri ya mageragezwa, naho bakiri bato barahura n'amageragezwa, barahura n'iki, barakeneye gusubira gutotahazwa nawe.